Ikintu cambere candyoheye ni igihe Masezerano ambwira kwankunda. Nakibagiye ko ndazi yuko agafise nakibagirwa kuramo. Ntakundi uraganje uzuye ubuntu n'urukundo uzuye ubuntu. Bakozi ba Fresh TV de 57 twongeye kubaramutsa ubwira kandi tubaye ikaze mu kiganiro cacu icashoboye uno munsi twadusundi mutumire mushasha nko mu bizi tubazanira abatumire batandukanye ariko kandi ndazi ko kuri benshi atari mushasha muza kumenya neza uwo ari we. Reka tubikaze atwidondere maze twinjiye mu kiganiro cacu nyezina. Turabaha ikaze. Nitwa Florence Ihimbazwe, ndi umumama kama sanzwe ndi umuririmbyi umuvugabutumwa byose ndabikorera hamwe. Turabaha ikaze Fofo. Merci. Benshi bazi Fofo niho cyambuga Florence amaze kandi na visage acamenye uko turi kuganira. Ego n'abakunzi b'ikiganiro muhira baca babimenya neza cyane gose. Turabaha ikaze mu misi zacu. Merci. Nkuko mwavyumvise rero ni umuririmbyi indirimbo mpimbazamana sanzwe muvuga butumwa umva ni byinshi cyane byinshi twamuvuga ko ashoboye ariko muri kano kanya tugiye kuvuga ikijanye no kuririmba carrière yo kuririmba. Ego uje Fofo ubundi kumburengera n'abantu bashaka kuba bakubona muri iki kiganiro canke bakora bitandukanye ubundi Fofo yatangiye kuririmba indirimbo mpimbazamana ryari? Natanguye kuririmba kuririmba kwanza igihe byanjemo nari mfise 6 ans. Nari muri Sunday school nasengera muri eglise ya se. Yego niho natangiye kumenya ko mfise impano. Papa wanje nabonye nakuze mbona ari umuririmbyi hama kandi yabikora neza n'ibyo nzi niwe yabinyigishije. Yego hama kuva ico gihe hasiza ndabandanya hama gushika wose. Ego ubundi guhimbaza no gutazira byose tandukanira kuko abantu bango tukimwanya guhimbaza no gutazira ari indirimbo zo guhimbaza Imana. Eske kuhimbaza no gutazira ubundi hari tandukanira hari muri izo ndirimbo? Bishaka gusa mugabo biratandukanye. Nk'ubu mvuze ngira mpimbaza umuntu ngira ndamuvuge ndamuhimbaze ni jewe nawe. Uwo mwanya ndiko ndahimbaza ivyo mvuga byose ndabitumbereza kuri we. Mugabo ngira ndamutazire ni nkuko noba ndiko ndabwira umuntu uwundi muntu Imana yankoreye ibi, Imana yagize ibi, Imana igira neza irabohora. Mugabo ndiko ndahimbaza ndamubwira we Mana ugira neza, Mana uri mwiza. Naho rero bitandukanye ariko byose bikorerwa mu mwanya umwe. Ego Fofo nubwo yatubwiye ko yatanga ku myaka 6 ubundi bazagiye kwinjira muri carrière neza gospel maze gukura amaze igihe kitari gito cyane. Turavye ego mu gihe umaze mugenda ubona byinshi bitandukanye. Hari abariko bararuka ubu, hari abo mwararukiye rimwe, hari abo wasanze ari ku gikorwa. Ubona gospel mu gice cy'u Burundi ubundi nka Fofo uyiha ikibanza cyaje canke ubona iri mu ifise ikibanza cyaje twisuze gato ku bihugu bibanyi kumbura? Je ndumvuga ko ubu biriko biraza sico kimwe na kahise kare twari tuzi bakeya twari tuzi Apollinaire, David, Dudu twari tuzi bake cyane ba Fabrice. Mugabo no munsi Imana hari abandi yahagurukije hama kandi ikindyohera nuko tutariko turaba muri ya kwa guhimbaza canke za ndirimbo z'ama emotion. Indirimbo ziko ziraza urumva ko ari indirimbo zikwegereza Imana, urumva ko ari indirimbo zigusunika kukunda Imana kubera ko kare wamenga mu misi yaheraho twarakopya hanze cyane. Wasaga muri eglise turimba ikinyarwanda ariko no munsi hari abana Imana ikirahagurutsa urashobora kumva indirimbo wo yirimba muri eglise kumva ko wow abantu bariko barahezagirwa. Rero numva ko turiko turatera intambwe ahubwo utaranakimbaza je ndashaka abantu bose turirimbi izi ndirimbo z'abarundi ziko ziraza kuko ni indirimbo nziza cyane. Akasana kuza kwa kubaza muga kunyikaza ntakundi. Ubundi Fofo turavye muri ba Apollinaire, ba Dudu, ba David indirimbo zabo naho bigaragaye dufateho ku munsi mucanke mu gihe gito amashinga yose wasandubwira kiravugwa twese usanga duko turumva gose kamengo nibo barivye bahari bonyene. Muga turavye ubuhara ama generation menshi ariko arakora kandi ku mvuduko mugo ugasanga izo ndirimbo zabo hari nizo tutazi
tutazi hari nabo tutamenya sauf wagize ka concert byo ubiravye tubiva kuki kutemerana kudashigikirana hama kutemera ko mugenza watera imbere ico kirahari mu Barundi ntidushigikirana umuntu ashaka gukora concert akabura n'umu artiste aza bya vrai jewe nihereye ko turadukora ibikorwa n'umushinga nayo wanje ukabura n'umu artiste numwe aho vyitwa ngo bari mu magroupe y'abaririmbyi cyo bituma je magroupe ntayajamo bari mu magroupe y'abaririmbyi bagiranira ubucuti batandukanye bararongikamwe amafishe mugabo ukabura numwe aza gushigikira rero ico ndamuhamagariye kumva avuga ati je muhamagaye ngo nyandikira mbwira ndondere ariko je murangenda mu ma concert y'abantu hama kandi ndincari inyuma simba ngomba nuko bamenya ko naje mugabo kugira ngo basi ndabivya abandi namushigikire mbone hageze mvuga ati wow hari vraiment ndakunda kubigira kandi ntihagire akamenya abantu twari kumwe ko twahagiye urumva nyene ukumva ko ushigikira mugenzi wawe mugabo aba bantu ugasanga mwarakoranye ibihe binini ugasanga mwarabaye n'abajama mugabo ukabura n'umwe gushigikira urumva nyene biteye ubwoba mugabo sinzi ko ari mugabo je ndabifata nko kumenga ntibemerana ntitwemerana ntidukundana ntidushigikirana mbega hoho ntabwo byo bihagaze nko kutaronka inyigisho kanakazi zihagaze ku artiste nyene zibigishe kuba hamwe zibigishe gushigikirana gukora ibikorwa byanyu hamwe nibaza ko kuva nja muri carrière sindumva inyigisho nk'izo mu bisanzwe zirakenewe cyane nk'ubu byari ejo nariko ndaraba kuri stati ya Ada ibaze yari concert ya Masi ujya yinda Jesus you love me too much hari ba Moses Bliss hari ba Ada hari n'ujya mu tipe mukongomana heruka kurimba karimbo gashasha kasirikiye baramutumye ko hari abartiste ama bari bicaye inyuma apana imbere baragira n'akantu ze agaservier aka video bariko bararyoherwa muri concert urumva uko gushikikirana ukabona n'amafoto bifotozanije bari hamwe bariko bategura ikintu hamwe mugabo ivyo bintu mu Burundi vraiment sindabibona umutima ntawo hari mbega nkafuweka kora iki kugira ngo canke yifuza gukora iki kugira ngo zibishobore guhinduka uwo mutima nyene awubona ugaragara jewe ikintu ndiko ndakora nico nyene ndaza ndacengetera nja gushigikira hama kandi abantu bateye imbere ifoko tuza turashigikira bariko baraduga gutera imbere so gusohora indirimbo ego urashaka kutabifise indirimbo mugabo ukabuzwi n'abantu benshi jewe vraiment nta ndirimbo mfise mugabo ndafise abantu benshi mugabo ukuntu umuntu avuga ngo ugasanga umuntu yagize concert uramushigikiye je nagiye ahantu umunsi umwe nari kuri église haza umuntu abwira umupastor wo kuri église ambona niho sengera camubaza ngo Fofo sengera ngaha urya mukobwa nayo nkiri inkumi urya mukobwa arashigikira mugabo sinari ndamuzi sinari nzi ko hanzi sinari nzi ko yambonye mugabo urumva ko yambonye uwo mutima uratera intege abandi rero jewe aho numvise intuze concert mfise umwanya canke igikorane mfise umwanya ndagenda kubashigikira sikuvuga ko baba bantumiye si ngombwa ngene nanje ndakeneye guhezagirwa ndakeneye kumva abandi aho bageze kugira ngo nanje mpabwe kuvyo bafise erega ntitugira byose urashaka kuburi hejuru muri worship urashaka ufise onction mugabo hari ibindi bukeneye kwicara abandi bakagukorera ukumviriza murakoze cyane ariko n'umutwe muri rusange kuri Fofo neza ko twamaze kubona igikorwa ariko kugaragaza nubwo yavuze ngo nta ndirimbo bafise agiye kubitubwira ego atubwire uko yitwa maze tugishe tuyivuze ko kubwiyo ndirimbo indirimbo mpereka gushaka ku mugaragaro yitwa Wamyeho yego Fofo ni iki cyagusunitse kumva ko igihe nk'iki wogaragaza indirimbo Wamyeho mu gihe keke tukuzi nyene tukona amakosa tukona ama evenement tukona ne Fofo ntiyuririmba vraiment uko kuntu nta kuntu yogira ibikorwa byo tukuvuga mu bisanzwe si ya mbere narakoze indirimbo nyinshi cyane mugabo sinigeze ndazishira habona ndazifise hari nizo kuri église usanga abantu bariko baririmba batazi n'uwa yanditse ntibazi n'uwa yanditse shaka rero kumva iyo mpamvu yasunikiye iyi ndirimbo Wamyeho si y'ubu nayikoze n'inkumi ntaragira mariage hama ico gihe nari maze umwaka nshitse ngaha hari muri 2018 hama nyene nariko ndasoma Bibiliya ndiko ndasoma hajya muri Yohana havuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana uwo jambo yari Imana
rero bica nisanga ndiko ndandika utuntu casanga hanakuyemo n'akaririmbo wamyeho uzokwamaho uri Imana nziza naciye ntangura kwibuka ubukuru bwayo mbona nanditse amajambo amenyerewe amajambo asanzwe mugabo kuri jewe ntasanzwe kuko nimba Imana ari nziza umuntu wese amenya umuntu bivanye n'ico yamukoreye hama amajambo arashobora kukubera makeni kugira ngo uvuge ico umuntu yakoze rero nashimye kuvuga ko ari Imana nziza n'icubahiro araganje kubera ko hari ivyo Imana yari yakoze mu buzima bwanje reka noneho tutararandira gushika twoshikira ku musozi w'ikiganiro abanza yiducishije ko gato amajambo ko tubatera amatsiko kumbura atarayumva uca buri koma kuri YouTube batubwiye ahaza kutubwira iri icambere subscribe like share na commenter que ce soit négatif ou positif to c'est sawa ariko reka dushikirize ko gato tumbire kubera ngira wa bwari bavuga badahari banza mugire kaka ntari karashyo oya na kapela wamyeho uzokwamaho wamyeho uzokwamaho uri Imana nziza nyene icubahiro uraganje uzuye ubuntu n'urukundo uzuye ubuntu n'urukundo muvyeyi mwiza niwe kirumara uraganje nta yindi Mana isa nawe we mahoro yanje bwisho bwanje nta yindi Mana isa nawe we mahoro yanje bwisho bwanje twari turugeze ahandi hantu nyene y'ubutavyumva acagira akatubwira hirya nga kumbure umuntu aje kwikurikirana yose yiyaguye yicaye neza yumvirize neza iri kuri YouTube kuri channel yanje mperuka kuyikaya vuba cane gose kandi siko benshi baguma bavuga ati Fofo none vraiment nta tuntu kweli ama message yarandeje cyamubwira ati okay indirimbo reka ndayishije ku mugaragaro basi ibirategura ikibanza kizindi ziriko ziraza kubera ko ndi muri studio ndiko ndakora kandi iri kuri channel yanje yanditse ko Florence Fofo Masezerano mva naramaze guhindura yarahinduye murafite umva ntage benshi bazo byinshi Florence Fofo Masezerano hama ucandika wamyeho cibona aha rero bariko dukira uca birukanga ke cambere ni subscribe like share comment yo negative canke positive zose ni sawa ego Fofo akabazo gasanga kanyuma turamenyeze kubona abakobwa barimba bakiri inkumi benshi bamaze kuja kubaka usanga cabanza gukwama bamwe bakanabivamwo bigashika abandi ugasanga bagenda buke buke ahubwo rero wowe kuvuga ati Fofo kera kiri inkumi ntandi buto yerekanagaragaza ariko ekizigaza ari mu mama bishoka gute ashe kubugira amabanga y'urugo maze abandanye n'iki gikoko kuko tukubona ama concert menshi ma evenement menshi mu bikorane hose tukamutubona Fofo ahari mu bisanzwe bivana n'umuntu ari nyuma yawe igihe cyose ufise umuntu agusunika agutera intege aha agaciro ivyo uri kurakora urabandanya rero igihe ufise ubuntu mutabibona kumwe ugasanga ivyo kuririmba kuri we nibisanzwe ntanaririmba d'ailleurs ugasanga ni ibintu nyene naho umva yirimbira naho tobikora ubuzima burabandanya mugabo je kubera ko nafise inzara n'inyota hama n'icimana yashizemo shaka kugiheba nkuko ari umuntu nigeze kubwira ati je mpevye kuririmba kora nta kintu numva shoboye gukora numenga ubuzima bwa buhagaze numva naho ntobandiko ndasora fuma ndabikora mwishenge fuma ndabikora ahantu mu bikorane mugabo nkumva ko ndiko ndaririmba ndiko ndakora ico nahamagariwe rero naragira ubuntu ndonka umuntu asunika umuntu aha agaciro ikiri muri jewe rero mboneho nakanye ko kumushimira umushinga nayo wanje Pasteur Masezerano Jean Claude vraiment aransunika aransengera ni nawe yatumye indo nimo ndayisohora kuko nari nansi
navuze ati iyi ndirimbo reka igende chini ya maji igende uko nyene kubera ko hari ukuntu nyene kubera ko nayikoze kera nanumva umenga igicu cayo caheze cakijya gihe nyene cakijya gihe ibintu n'ivyakijya gihe mugabo arampusha ingarambwira ati yanayishize ko ntamuhaye no ruhusha nagiye mbona asanga yanungikiye link ngo yahejeje yakreye kuri yakreye konte hamanza mbona andungikiye link ngo yandirimbo nayishize ko ndavuga ati Yesu hama ndavuga okay it's okay ko byamaze kuba hama naransoma message y'abantu benshi bambwira ati courage bandanya ego hama bakambwira ko bari babinyotewe ndavuga ati ego murakoze cyane Fofo mu kurangiza nakaye kaje mushaka kubwira abandi baririmbyi bagenzawe bari muri gospel muri kino gihe kumbure no cane kuba mama n'abakobwa ariko tuvuge muri rusange mu bisanzwe nimba ufise umuhamagaro wo guhimbaza Imana komeza no buzima Jesse numva ko umuntu yobiheba kubera ko yagize mariage kubera ko ufise inda je vraiment ndibuka mfise inda y'amezi 9 nagiye kuvyara hari igikorane kuri eglise cy'imisi 3 dimanche nararirinze ndatamba igisirimba mercredi nari ngiye kuvyara urumva ntaco byantwaye kuko narumva ko bimpa amahoro peu importe uburuhe uremerezi mugabo narumva ko ntabikoze hari ikintu mbuze rero udafise iyo nyoto tumva ko hari ikintu buze uri kurakora peut-être c'est umuhamagaro wawe mugabo nimba wumva ko hari ikintu kigusunika peut-être turashaka gusohora indirimbo peut-être turashaka kubikora mugabo nta bantu ufise bagupushinga nukuri unyumvirize ndiko ndagupushinga kora nabo kugira ko ufise ikijwi kibi nabo kugira ko ata ivyirimwe bitagaragara atari byawe bandanya kuko iyo nyota ni Imana igusukamwo so umuntu ayigutera ni Imana igushiramwo bandanya ukore ico wahamagariwe bizoguha amahoro kurusha murakoze cyane agako natwibutsa rero igikorwa mu bafise turi mercredi n'ikindi gikorwa kiri muri Jean twitegura na basi bo turafise igikorwa twama dukora mercredi misi yose 21h cyitwa imuhira turaganira ku bijanye n'ingo ku mahorasi n'ibindi byose Imana iba yaduhe message hama hari ikindi kidasanzwe turiko turategura muri juin itariki 12 twama twagikoze cyitwa atmosphere of miracles rero turiko turayitegura n'uyu mwaka izoba muri juin karibu cyane ubo kizobera kuri eglise dusanzwe dukoreramwo murakoze cyane mu kurangiza rero twatubazo tubiri tutuntu n'utundi tudahagaze cyane gose muri carrière yo kuririmba twishura mu masegonda 30 gose Fofo avyutse mu gitondo ibintu 3 zambere akora Ndize mu gitondo ndasenga nkaja muri douche hama nkaca nkora inshingano zanje nk'umumama hama nk'ubu ko naronse akazi canke ngenda ku kazi wow Fofo umunsi indirimbo aja muri studio n'igihe gishasha n'igihe gishasha mu muzika sanzwe arimo ariko turavye imyaka twari tumwiteze dufite iyo nyota yavyifashemo gute ariko akisohora ndibo yinjiye muri studio umunsi wa mbere byarangiye cyane ariko narumvise ko wow this is my time reka nsohore buno buzima sino byegumizamo rero biraryoshe kuko uri kurakora ico kidudubiza muri wewe Fofo n'ikintu cyohera mu kintu cyambere ugati vraiment nibutse cet événement pas umunsi wa mariage pas umunsi kwiza pas umunsi ndimo pas umunsi ubyara ikintu kiryohera cyane wibuka mu buzima événement ushaka kuvuga ati iyi vraiment wow événement ikintu cakubaye ko Jean mu buzima cakunezereye apart de byose bije kukubwira 30 secondes ikintu cambaye ko apana igihe nizera umwami apana igihe wagira mariage apana igihe byara ikintu cambere candyoheye nigihe Masezerano ambwira kwankunda nakibagiye ko ndazi yuko agafise nakibagiye gakuraho ntakunde sad akona risire vraiment nani bagiye gakuramwe gose murakoze cyane Fofo turashimye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cacu twizeye ko n'ikindi gihe tubikoze ko mutse kwigisha imuhira ama relation ikivyingo neza ko ikindi gihe soba
tumako. Yego, merci namwe kuntumira umugisha udasanzwe ni favor si byabose. Yego. Je ndayita favor n'ubuntu. Yego. Murakoze. Ego, bakunzi ba Fresh TV 57 twizera ko mushishikara kuryoherwa n'ibiganiro byacu cyane cyane kino kiganiro neza ko cabaryohe indirimbo yiwe numvise kuri channel yiwe iko yanditse ko Florence Fofo Masezerano. Amatitre ni wamyeho ni Imana yamyeho ushobora kugira like share na subscribe na commentaire yariyo yose natwe twibutsa kandi kuzamuragira like share na subscribe ngo mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi iminsi yose kandi twaba tubigira umuntu akunda kuduha ama image asa neza cyane best kuri kamera Imana imuhezagire.